Fanny ni sawa urakomeye tubwiye izina ryawe ryose Fanny ufite imyaka ingahe 10 mama wawe ari hehe yaragiye ku mugabo yaragusize uramukumbuye ntumukumbuye kubera yaragutaye none ushaka bagufasha iki ushaka iki iki ushaka iki ikinga twebwe je nitwa Mbonyimana Deo niyo zina ry'iwanje mba mu Kanyosha hama muri quartier Busoro hama umwana yitwa gute umwana nawe yitwa Mbonyimana Fanny Hello abakunzi ba Kamo TV nizera ko mumeze neza cyane aho muri hatandukanye umubona nini na merveille dusabe naratse ko nama nkoreraho ibintu bigiye bitandukanye kuri Kamo TV no musi nitwakoreye kuri plateau mwa muzi gituma turabatembereza no musi reka tubabwira aho turi muri murabitse ko turi Bujumbura turi muri commune Muha zone Kanyosha quartier Busoro aho tugiye kuraba umwana batubwiye yuko akeneye ubufasha cyane umwana muraza kuvyibonera ni mwagumana natwe ico ndagusaba ni kimwe nta kindi nama ndagusaba atari kwiyabonesha s'abonner d'abord hamuze kureka like unsigire commentaire hamwe wongere upartage n'abantu kugira ngo babandaye babona ibiganiro vyacu nta handi tugiye rero nahababwiye mugumane natwe tugiye kuraba umwana dushobora gusabira ubufasha umwana amerewe nabi cyane muraza kubibona aho umuryango ubaye mu buzima butoroshe cyane mukudukurikire rero gumana natwe murakomeye turakomeye nkuko mubibona abakunzi bacu aho twari tugiye twahashitse kandi murabona yuko imbere nko twabibabwiye hari umwana ababaje cyane ico cadukuye niyo twari turi kugira ngo tuze kumuraba hama twagomba tubaze utubazo tumwe kugira ngo dushobora gutahugirwa mbega uyu mwana bimeze gute uyu mwana kuba ameze uku vyifashe gute mbega biroroshe mu buzima bwiwe ku mwana ameze uku mbega vyatanguye gute kugira ngo amere nkuko yavutse uko canke vyagiye biraza mu nyuma uyu mwana mfise hariho abandi bakuru biwe ariko bobo barameze neza hama uyu yavukanye ubumuga avuka amugaye twaramuryamika tugasanga ntavyuka ntagira iki hose ntiyikoma mwatanguye kubimenya haciye igihe kingana gute avutse twatanguye kubimenya dufate nko mu mezi nyene ajya amezi y'umwana nyene ubona nyene ko ashobora kuvyuka nyene akicara nko mezi 5-6 tukabona ko umwana atavyuka umuryamisa aguma aryamye atakintu na kimwe akora cyo mu maboko canke mu maguru hose izosi rikaguma nyene rikanka guhagarara rikaguma rijogajoga hanyuma rero tubimenye twebwe kubera
ata buryo twari dufise bwo kugira ngo tumushikane aho bomufasha canke ngo turonke umuntu yodujana aho bamufasha. Hanyuma rero tuca tumugumiza muhira nyene tuguma tumurera uko. Abandi bantu bakatubwira yuko ngo bizotinda bigahera ngo Imana ngo izomufasha ngo akagororoka. Ariko ntivyabaye, twaramureze gushika kwiyi myaka 10. Amaze imyaka 10. Yego, amaze avutse. Muri ico gihe cose donc nta muntu mwigeze muronka mwosaba ubufasha ngo kugira mushobe kumujana kwa muganga? Mwarosaba ubonyene bababwira ngo tuzomusengera azokira? Ntawo twigeze turonka yoduha ubufasha. Ntaho mwarondeye? Mu bisanzwe twaguma tubona yuko umenga bizohera. Ariko kuburya n'ubu ntitwarose aho twoshika kugira ngo dushike nk'umuntu twumva ko yogira ico adufasha. Umva ko mwambwiye yuko mufise n'abandi bana mbese bavutse imbere yiwe kandi bo bameze neza, bisigura ngo murubatse? Yego. Murubatse. Umufasha wanyu donc twamusanze aha bimeze gute? Nyina w'abana twaravyaranye abo bakuru biwe. Hanyuma uyu uhageze nyene avutse turamurera. Hanyuma amaze kugira imyaka 4 nyina wiwe yaciye agenda aja kurongorwa ahandi arabasigira. No kuvuga asigira abo bana bose n'uyo nyene arimwo bose arabasiga. Mu vyatumye yoba yashoboye kugenda kugusigarana abo bana wibaza ko ari nk'ivyaye? Mu vyatumye agenda kuko jewe nabonye ko uyu mwana vyatumye nawe nyene vyatumye ari we agenda kumvuza uyu mwana. Yego, kuko nuko yagenda hose yagiye avuga ko umwana ashoboye kugira bagoye n'iki bintu nk'ivyo. Nivyo mbona vyatumye agenda, kuko nta kintu na kimwe twigeze dushwana nawe canke iki. Bisigura ngo yaragiye arakurekera abo bana bose kubera yuko mwashoboye kuvyarana umwana akaba ameze uko? Yego, kuko abo ni bakuru we twarabavyaye bose. Hanyuma uyu tumuvyaye ageze kuri iyo myaka 4 acara dutaragenda aja kundi mugabo. Ubu yararongowe ahandi? Ubu yararongowe ahandi. Ijambo rimwe none mwoba mukora iki mu buzima busanzwe? Kuko urumva urugo rutagira umufasha usanga bigoye. Mu buzima busanzwe ndakeneye kumenya mukora iki, mbega aha muba twabasanze ni wanyu canke murapanze bimeze gute? Mu buzima bwa misi yose twebwe, jewe mu bisanzwe jewe ndumurimyi kuko ndacibiraka aho ndose akarakara ari nk'ubuyede canke mbuyede canke nk'ahantu kuvoma amazi y'ibintu nk'ivyo nyene nkacubiraka gutyo canke mpaye ikiraka cyane ushobora kumurimira nkamurimira. Hama nyene akampa udufaranga kugira nze ndaronka akarasiyo nyene k'abana nyene buke buke. Naho aho tuba naho turapanze. Mbega biroroha abo bana mwatubwiye bandi bari imbere y'ubu bariga bo? Eka ntibiga, biva hageze ico gihe kubera nasigaye ndi jenyene. Abana ntibashoboye kubandanya kwiga kuko bamwe baca baja kurondera ingene bahiga, ingene baza guhiga utwo turya tukarondera uko. Amashuri baciye bahagarikira aho nyene, ntibasubiye kubandanya biga kubera mama wabo amaze kudusiga. Urumva je ntivyanyoroheye kugira ngume ndabakurikirana no ku mashuri, kuko baciye nabo bashaka kugira ngo umwe wese azaraca hirya no hino arondera karaka kugira turabe ingene tubaho. Kubijanye n'umwana turabona yuko uwo mwana ameze nabi, mbaratambuka? Ntatambuka. No kwicara biragoye. Nta kintu na kimwe yifasha, no kuvyuka ntiyivyura. Urumva umuryamitse aguma aryamye utamuhindukije. Nisanzwe ikintu ku mubiri wiwe akora
aravuga gusa nyene nta kindi naho ibindi byose ku bihimba vyiwe nta kindi kimwe gikora ku muntu. Mbega biroroha mu gihe urumva yuko usanzwe ufasha urugo ari we wenyene kandi uwo mwana urabona yuko ameze nabi aba akeneye umuntu amuvyura agakenera umuntu aza aramutwara hariho hose, mbega uwo mwana biroroha ninde muntu aca asigara aramuraba mu gihe mwebwe mutaba muri ngaho? Ivyo jewe mu bisanzwe nta muntu n'umwe asigara aramuraba. Jewe byose naciye mbamwo se cambamwo na nyina kuko bene wabo bobo urumva nabo nyene barirukanka guhiga nyene kugira turabe ingene ko hari ico tworonka. Je nanje urumva keshi rero nirirwa muhira, hari igihe bitakunda niko nza guhiga nako karaka kugira ngo ndamukurikirane mu gihe ashoboye nko kuja ku mwanda mukuru canke yononye ivyo yonona byose nkaraba ukuntu nshobora kumuguma ndamuba hafi ndamutunganiriza kugira ngo ndamumesere canke ndabe nyene ukuntu nshobora ari utwe narose ndamugaburire kuko nashoboye kwigaburira byose tuza kuba ari uriho kugira umugaburire. Ivyo byose rero urumva je nije naciye nguma ndabikurikirana kuko biragoye abo bana nabo nyene mbere keshi nibo baza barirukanka hirya no hino utoye igihumba kazana kuraba ko turonka nyene n'ukuntu tworonka ubugari turara turiye. Kuko bobo abana urumva baragoye ntibashobora kwitwararika mutoyi wabo nka je ndise wiwe bo baranaca babona umenga n'ibintu bibagora. Nyasanzwe harize imyaka 6 ari wowe urera uwo mwana ari umumenya byose umenya uko avyuka umenya uko afungura byose ni wowe uvyimenya? Yego byose nije ndabikurikira. Mu bisanzwe ubona yuko wewe kubgawe hoba hakenewe kwikuwo mwana kugira ngo bikorohere na bukebuke muri ubuzima ubayemo? Je mu buzima mbayemo n'ubuzima butoroshe, nico gituma mbona ko kubera uyu mwana mbona ego naho ndabikora rumva birangora gose naje urabona ko nabuze n'uburyo nyene bwo kugira nyene bibura kugira ngo umuntu aronke ubuzima ingene abaho. Igikuru nuko je mbona nimba hoba nk'abafasha nk'abagiraneza boshobora nko kuraba bakadufasha bakafasha uyu mwana bakamufasha iki? Abagiraneza bofasha kugira ngo ndonka agakinga k'uyu mwana kugira ngo ashobore kuza arashika kwibarabara aho abandi bari kubera aguma ari mu nzu adasohoka hanze. Ubwa kabiri nuko abagiraneza bodufasha akaronka aho ashobora kuja mw'irerero. Ka gatatu naho bakandosa abagiraneza agatahe kugira ngo ndonke ukuntu zandoronka akarasiyo ko kumufasha hamwe nabo bakuru biwe dusanzwe turi kumwe nyene ngaha. Ego abariko baradukurikirana muravyumvise neza yuko kandi nk'ivyo ni muranavyibonera yuko uyu mwana abayeho mu buzima butoroshe cyane kanatsinda murabona yuko atashobora kuva hari. Murumvise cyane n'ubuzima n'umuvyeyi wiwe asanzwe abayemwo, murumva ko bitoroshe ko n'urugo rutagira n'umufasha ngo yitayeho uyu mwana. Rero twashaka kukubaza nkuba gukeneye ko hari benshi bariko baradukurikirana kandi hariho benshi ndazi baza kuvuga ati uyu muntu twomugerako canke twomushikako canke ari akantu baronse kugira bashobore kuga gushikiriza, mbega bo bashikira gute? Jewe nta telefone fise nta telefone fise ari nk'ico baco kibonetse hari gishobotse cyo gufasha mwoca kuri kwaba nyene batugendeye hanyuma ubwo bufasha bwo dushikira atangorane.
bakunzi bacu nko mubibona twashoboye no kuvugana n'umuntu umwe twavuga ko ari umubanyi na cane cane nyene aho uwo muryango ubaye aho agomba tubwire mu majambo make cane ubuzima bw'aba bantu nk'umubanyi. Ngoma mvuge ku kibazo ca Fani ni kimuga ari kimuga baje nyina bwe yamutaye nyina we yagiye kundi mugabo uyo mwana se wiwe n'umuntu agenda guca ibiraka akavoma amazi abana biwe nabo bakagenda guca utundi turaka amuhamagara bibi kugeza ubu n'umwuzukuru wanje je ndamukunda cyane Fani. Turashaka kumenya ati nuwo mu muryango iwanyu Fani cyane mufaniki Fani ndibaza nta muryango dufana muga muri Yesu turafana umuryango. Yego bafani naramutoye nyina we yasize amutaye ngaha yaramutaye acegenda kundi mugabo angiye kundi mugabo se wiwe araguma ngaha atamahera ronka ndamubwira ati ni wibere ngaha anye nta nikibazo na kimwe kubera afise ikimuga naho nzokwirukana uzoguma ngaha ni waronke igihumbi uzozurama aho cari ico gihe amezi 8 no kuvuga amazi amezi 8 atakuriha amahera y'inzu muna amezi 8 atandi mugari ngaha sindamwirukana ndamushire nabavuga ati je sinzova ngaha kundambi ikimuga canje none nogenda he ti nta nahandi nofa ndonse naje narituye kuri ico kimuga Fani kigumira ngaha haba ku mugoroba bibi ico ngira nsabe ikintu kimbabaje ku mutima ngoma dusabere agakinga Fani ntazobura umuntu azohora mutwara hajya kwibaraba nukuri muramusabira agakinga. Yego jewe ikintu nsavye ndasavye agakinga nukuronsa amahera y'inzu nukuri aheranye nabavuga ati ntazova ngaha. Yego ico nico nsavye papa wiwiwe mwo muronderera nukuri kw'Imana akaraka akazi akaronka akazi akazarandiha murazi inzu y'ubu unye iragoye kubera nanje sinzoguma ndamwihanganira nanje ngomba nanje iyi ndamwamana ikigihe ko kigoye mubishikiriza abo bantu ikigihe kiragoye mugishikiriza nukuri kw'Imana ndamuraba se bafani naje akantera ikibazo nukuri mushikiriza ibyo bibazo ndabatuye kuri se wafani mu murundi akaraka nanje hari igihe nzobura abana banje nabo nkavuga ati n'abana banje ndabagure Fani muga rero nukuri nambara ibiro 5 twuduharage muze murungikire Fani. Murakoze cyane. Ego cyane Fani ni sawa urakomeye tubwize ryawe ryose Fani ufite imyaka ingahe? 10. Mama wawe ari hehe? Yaragiye ku mugabo. Yaragusize? Uramukumbuye? Oya. Umukumbuye? Oya. Kubera? Kubera yaragutaye. None ushaka bagufasha iki? Ushaka iki? Iki? Ushaka iki? Ikinga? Abakunzi muri ko muradukurikirana aho muri hatandukanye ndizera neza ko meze neza kandi mwakurikiranye aho twari twagiye mwakurikiranye ingene uyu muryango ubayeho nta handi turi mu ntara ya Bujumbura commune Muha zone Kanyosha quartier Busoro niho turi. Mwabonye yuko hari umwana ameze nabi cyane aho banatubwiye yuko na mama wiwe yahavuye akamuta akagenda kurongorwa handi kubera yabonye ko ubuzima bwo mwana atoshobora kubwitwaza wenyene. Nkuko mwavyumvise uwo mwana abayeho nabi cyane mwumvise yuko nanye n'inzu abishuza amezi 8 bataramuriha. Nimba uri kuradukurikirana wo vyaraciyemwo ukaba ufise aho ubaye ukaba ufise abana bameze neza batamugaye ukaba ufise aho ushobora gukura n'akajana niki nta handi muze mutwandikire murabona inimero za kamo TV kuko batubwiye yuko ata telefone bafise turashobora kuhabashikana canke nico muturungikanye tukakibahereza.
ni muri bwamwe nyene wibuke gufasha mugenzawe nkuko mubibona murabona yuko babayeho nabi cyane nimba ufise umutima w'ikigongo ukaba ufise nako kajana nta handi mugacisha hanyene hama tukabashikirize nkuko mwavyumvise barakeneye agakinga cyane canke umwana mukamuronderera irerero aho ashobora kurererwa canke naho mugafasha papa we mukamuronsa naho akora akaraka yokora mukamuha n'agatahe na gatoyi ubwo ashobora kuza araronka aho akura kuko murumva yuko runo rugo atanumufasha rurimwo murumva ko bigoye cane turabizera cane kandi turabakunda cane kuba mwarahisemo gukurikirana Akamo TV nta handi muzokura ibintu biryoshe cane nkuko twama tubabwira nta handi muzobona bakora ibintu byiza nk'ibi atari kuri Akamo TV. Bye.